Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Hano ijambo ry'Imana, Imana yongeye kutuganirizaho ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana igice c'10 ku murongo w'10. Ijambo ry'Imana avuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi, igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza. Nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Amen. Hano rero ijambo ry'Imana yongeye kutwibutsa ukuntu ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba. Rero ijambo ry'Imana ratubwiye ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza. Nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Rero hano ijambo ry'Imana yongeye kutwibutsa neza ukuntu Satani yaje mu buzima bw'abantu, akaza mu bantu b'Imana kugira ngo banyage ivyabo vyose. Kandi kenshi ari ibintu kenshi dukunda kuba twiyobagiza, kuko Satani nta handi hantu na hamwe azozira, ariko azozanwa n'ibintu vy'ubuzima bwa misi yose. Nivyo aza kutunyaga, azoza kukunyaga umugisha wawe, aza kukunyaga ivyo vyawe uronde ukeneye mu buzima busanzwe, kuko azi yuko namara kukunyaga ivyo vy'ubuzima bwawe busanzwe bizotuma uva ku Mana, bigatuma usubira inyuma. Kandi misi yafise siyo kugira ngo ugire ubuzima bubi hano mwisi, ariko misi yafise niyo kugira ngo akwake ubugingo twasezeranishwe. Nukugira kwake isezerano mwasezeranye n'Imana ryo kugira ngo muzobane mu bwami bwo mwijuru. Rero mwiyo nzira anyuramwo ubuzima turimwo hano ku isi. Rero ubuzima turimwo uko azi yuko umuntu aba kugira ngo afungure, umuntu aba kugira ngo yambare, umuntu aba kugira ngo aryame, abe heza, abe mu buzima bwiza. Rero kugira ngo agufate akunyaga ibi biri hano mwisi, kugira ngo ubeho mu buzima bwo kwidodomba, wo mu buzima bwo kubabara, wo mu buzima bwo kunyagwa, wo mu buzima bwo kumva ubabaye. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo ariko Yesu Imana yo ngo ariko Imana yazanye no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Haleluya. Rero bene data, ijambo ry'Imana tubwiye ngo igisuma nikizanwa n'ikindi, kizanwa no kwiba no kwica no kurimbura. Rero mwe data, wewe ubona yuko uri mu nzira, sinaguma guhendesha kugira ngo urumva ngo rega uramerewe nabi, urapfuye noneho biranse, vayo. Oya, ntuveyo. Satani kwa kubesha. Nta kindi agushaka atari kukwica, nta kindi agushaka atari kukunyaga, nta kindi ashaka atari kukunyaga ubuzima bwawe, kukunyaga ubugingo. Rero vayo ahubwo guma kuri Yesu. Nuguma kuri Yesu nta kintu na kimwe utazoronka, nta kintu na kimwe utazoronka, kuko tuzi neza abakozi b'Imana uyu munsi, abantu b'Imana by'ukuri barageramiwe. Abantu b'Imana barageramiwe. Ibi byo tubonesha amaso, ibi dukeneye by'umubiri, ibyo Satani ko aragerageresha abantu, ibyo Satani atuma abantu basubira inyuma. Ariko nta wakoreye Imana yikoreye amaboko. Kandi conzi coco, nimba uyu munsi bimeze nabi, ariko ejo bizaba bimeze neza. Nta kintu na kimwe Imana idashobora gukuramo. Ariko umeze gute? Uhagaze gute? Mw'ivyo uriko uracamwo ubihagazemwo gute? Mwizo ntambara ukuhura nazo uhagaze gute? Mwuko bukene uriko uracamwo uhagaze gute? Mwizo ngwara uriko uracamwo uhagaze gute? Mwuko gusuzugurwa mwuko uhagaze gute? Nivyo Imana uyu munsi iriko irakubaza.
rero satani ntaguhende ngo aguhendeshe agatsima k'uyu munsi, ngo aguhendeshe akantu k'uyu munsi cyangwa aguhendeshe ibintu by'umunsi ibiyagayaga bisayangana ya ibyo ni iby'akanya gatoya, ni ibintu bigiye gushira bishira n'ibyayo. Rero ntuwemere gutanga ubugingo mwene data, ntuwemere gutanga ubugingo ku byo ubonesha amaso. Icyo nzi nuko nuwicara neza ukihangana ivyo uri kuracamo, ugakorera Imana by'ukuri, ukumvira Imana, ugahagarara, ugashikama, bakavuga ati yewe twabonye aho uronka ubutunzi vuba, ati nyaruka, ati yampamagaye ndayizi, yarambwiye urutonde nkwiye kugenderamo. Ntibakubwire ngo kugira ngo uronke abantu benshi, uronke amaturo menshi, uronke ibyicumi byinshi, uronke ibiki, ugura amamodoka, ugura amazu meza, noneho ubuzima bwiza busobanutse, twabonye inzira unyuramo. Ntuwemere, kuko ivyo by'akanya gatoya bigashira, kuko dufite neza ijambo ry'Imana tubwira yuko akana kanya Imana ije kugirira neza bayo, Imana ije gutabara bayo, Imana ije kugororera bayo. Yesu nahabwa icubahiro. Abihanganiye byinshi, abihanganiye inzira nyinshi bariko baranyuramo, batotezwa mu buryo butandukanye, Imana ije kubagororera. Rero mwene data, umira kuco ufise ntage gutwara igisibo cawe, umira kuco ufise ntage gutwara ubugingo, kuko satani misiyo nyinshi ziko zirakogwa mu buryo butandukanye nibisiga ubwenge bw'abantu. Rero ihangane we urira, ihanagure, Yesu aje kuguhanagura. We urarurira, wowe uzindukurira, menya ko Yesu aje guhanagura abayo. Warize arira, arizwa nuko beshe ko bararimbuka, arira nuko ariko aratotezwa kubw'izina ry'Imana, uyu munsi aje guhanagurwa amarira. Rero ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo igisumwa ntigizana n'ikindi atari ukwica no kurimbura.